Abantu bishize hamwe bakoresheje imbuga hwaniro bahuriye imbere y'ibiro biserukira igihugu c'u Rwanda mu miji igera kuri 200 yo hirya no hino ku isi basaba yuko ico gihugu c'u Rwanda kitokwemera umugambi wa leta ya Israyeli wo guhinda abimukira bashika ku bihumbi 38 bavuga yuko bazorungikwa mu bihugu birimwo u Rwanda. Mu Rwandiko iryo huriro ryasohoye rivuga yuko risaba umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari nawe arongoye ubumwe bwa Afrika kudashigikira uwo mugambi w'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, ariko yaba u Rwanda canke Israel byose ntivyemera yuko abo bantu babimukira bazorungikwa mu gihugu c'u Rwanda. Kwiro vyuserukira u Rwanda hano Londres, mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro niho yarari. Nibara abantu benshi mu kabeho kazura inzara bari mu gacerere barangamije amaso ku biro biserukiye u Rwanda bafise ivyandiko bimwe bigira biti ubwigenge ku mpunzi z'abanyafrika muri Israeli, ibindi navyo biti turashimiye abacitse kwica mu gihonyabwoko y'abayahudi bashigikiye impunzi. Umutekano warucungerewe n'umuduga wa polisi. Negereye umwe mu bateguye imyerekano Mariani Ezna mbanza kumubaza ico bariko barakora imbere y'ibiro biserukiye u Rwanda. Twaje kwigaragambya hano tubwira u Rwanda ko tudashyigikiye ibikorwa byo kohereza abantu mu Rwanda. Turasaba u Rwanda tubinyujije n'ahandi nka Londres, Toronto na Washington n'ahandi hose kudakoranira hafi n'abashaka kwirukana abantu ku ngufu cyangwa se kugirana amasezerano ahishe no kudafasha Israel kuvogera uburenganzira bw'abimukira. Mariani Ezna yanambwiye ko hari yindi myerekano itegekanijwe hagati muri Israeli. Iki kibazo cyo kurungika abimukira mu Rwanda bavuye muri Israeli kimaze iminsi kivugwa, ababigwanya bakavuga ko ubu ngo biri mu gushigwa mu ngiro. Bimwe mu bitangazamakuru byo muri Israel biravyemanga, eka mbere na bamwe mu bimukira bavuganye na BBC bavuze ko babwiwe ko ngo bazorungikwa mu Rwanda naho leta ya Israeli ibihakana. Leta y'u Rwanda nayo nyene nuko. Uku niko icegera c'umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu Olivier Nduhungirehe yatubwiye aho twavugana nawe mu kwezi guheze. Biriya ntabwo ari byo, ntabwo tuye dusinyana amasezerano na Israeli yo kwakira abimukira b'Abanyafrika bari muri kiriya gihugu. Twize kugirana imishyikirano mu myaka yashize nk'itatu cyangwa 4, ariko ntabwo iyo mishyikirano yigeze igera ku masezerano yaba yanditse cyangwa atanditse. Biragoye kumenya neza ukuri ku gihugu ababimukira bazorungikwamwo. Abategura imyerekano yo kwiyamiriza iyirukanwa ryabo bavuga ko bazobandanya gushika Israeli igondojwe. Robert Patrick Misigaro, BBC Gahuzamiryango, London. Arakoze Robert Patrick Misigaro.